Nuzotangaye Superman nambirya hit umviriza amajambo ayigize bro ni content guhera kuri jambo rya mbere umva kuva rya jambo rya mbere atangura yandika ni content byotuma basi indirimbo ishobora kumara n'ukwezi mugabo ni ishobora kubandanya bize tagiye mu kabare ngo aboregwe itangazamakuru nk'ibyo rivuga. You understand bro? Zijya minota ibiri umuririmbyi aririmba siyo byose ingwa niyo ngwane dufise nabo no munsi mone yavuga ati tunume okay cyane inumira kandi savyara ku blotse yaramblotse kuri WhatsApp ndata no kuri Facebook shaka comment ndatangara numva ko Fizo ni yamblotse kuri WhatsApp Facebook simbona Natasha yaramblotse simbona numva no ko bari kufatanya mugabe kijyose nuko bankurikirana ku munsi kandi baramblotse sasa ndikanda kubwira ikintu kimukiye kumenya gute umuririmbyi afise team afise equipe yitwa afise team Ncuti bakunzi ba ISANAMU MEDIA ni Ncuti Yabose the MOS man of strategies kuri microphone ya mbere nkuko mubimenyereye microphone ya kabiri ni SIMBIZI wa semavumba umunyoni areze no umunyoni wese maniraga oya ndibaza tuyaga nka SIMBIZI wa semavumba ndibaza ko byo bavyiza tuyaze nka SIMBIZI wa semavumba kubera ari ibintu novuga nka maniraga gusanga baramfunze naje ndazi ngasimba nga utambarije mona mona ndamukuru nigiza kubaza of course none si content mwini uzi yuko mbaza umusani mumbaze nka SIMBIZI wa semavumba kambaza nka maniraga bani ngora yanda kubaza nka SIMBIZI wa semavumba PR naje uza kunyita umutsana nigwa tutereka izinyamoto PR uzeruka rukanzi meya umuji magicien safi sana PR aje sigura PR kwanza public refugee nielea kidogo public refugee wa Kenya mumenye yuko uyu ni refugee muri Kenya acha itu ya go refugee oraziko ubwo PR jewe nagiye kububandanyiriza muri Kenya umuntu yanyigishije ariko kasongo ashana kasongo rigenda kora kazina kiwacu tu niwe yanyigishije ubu PR jewe namwirigwa inyuma minsi yose twatoki naye nanje ngoma ndabigisha kudandaza ujya nacho twigisha tutazi ubwo buyi wanyene bwo gutuma ko n'abamutoko yigishwa napo hapo oya muramenya vyose sinavuze ko twigisha ivyo tutazi nje nakubwiye urashaka kutwigisha ariko pani je ndibaza ko ubu ngoma ndabigisha nyene mugura indirimbo mukoreshe rimikashe izo nyine ndazi ko gasonga atoreka kubimenya apana to kubintu byaragira ntandi nyereka je nzogutwara gasongo turabe umviriza nubu nyene ma telefone yawe umbwira ingene ushobora kugura indirimbo ya Subsbscribe nkoresha rimikashe navyo barashaka voilà bibaho rero menya ko ndabikora bimire nangaye madora ni 0.4 gasongo yiyumvira amadora nanjye ndabiriko bana bya ma Spotify byane none siyo muririnzi wa kabiri none umuntu yibuzira cyandazo yegura gute kuki mugomba gutagetinga ega yarahejeje zo mu Burundi yarekana bado umwe wese na niveau yiwe akuna webwira ana mwihendera twereke bamonia barinoji twiyizira safi sana oya ingo ariko bagasongo ba PR nikana nuja anye ngiye ukwica je kibazo cyanzanye cyane ukuntu urubesha abantu ukora ivyunguka okay ndashaka udusigurire ivyo vyunguka bikora gute wewe igenso warakona kwe je nurigera umbesha wewe naravyanze narakubwiye ati nkorera ubu PR byarakunaniye ubwo PR kandi uri mu vyunguka kugira ngo mu vyunguka none ubwo PR wowe ushaka amafaranga sivyo amafaranga usaba baririmbyi atabaye bariko barinjayo bayimatse je narasohoye indirimbo sivyo kona na crowd iyo ndirimbo ndayishira ku rubuga ruyidandaza download imwe n'ibihumbi 10 Yero tisi sawa. Nagatanga kuri 5000 trompa. Nayitamye kuri 5000, je savais yuko abarundi bwa 5000 bobyitaho. Mwanza gusanga ndi oblige gukora ubu PR. Babisaba d'abord erega ingorane yanyu rero mwe mushaka ibintu byose mu vyikoreri. No urumva nagiye gusanga urana nk'abantu bamaze kugura muzi gutanga ubuzi. Abamaze kugura irya ndirimbo.
baramaje bashampereza mail ni Happy Famba dabo Happy Famba urumva ko ngane ko ndagira ubu PR cyangwa directem Famba ko ni boss genre ubu PR ko Happy Famba urabizi nyine ko ari umu PR ni manager wa Vision ni manager ni manager numuhe ikintu atari nta ngorane mugani manager uratahura yuko ngiye kumusigura yuko Famba ayiguze ucumva yuko hariho visionary ko ndamwereka kwira murimbyi yashoye gukora album nawe nayishire haga nawe ni dandazwe dabo yarabonye yuko bikunda Dinoji yarayiguze urumva ko nako ndamusomesha Masterend yarayiguze umva ko nako ndamusomesha mbabandi Abel Nduwayo yakira ama movie ndagiye gusanga rero iyo system impamvu nake ndayiduza ibeyi jewe sindi umuririmbyi y'umwuga Jean vuga ati ndumuririmbyi barigeze kuba umwuga uzubivuga narigeze kuba mugabo hari igihe uca ubivanye n'indi mondo burimwo niwe murundi wa mbere amaze ko ibintu byinshi uririmbyi u producer u videographe ubunyari mu vyunguka uri mu journalist ivyo vyunguka rero byose ndiko ndarondera ni kugira umuririmbyi abeho uno musi muragira ubu PR sindavyanse ubu nyene no kubaza urumva inda kwanza amanesuka amazi ubu nyene no kubaza ati iyo miziki abaririmbyi bakora bayidandazaye Jicho kibanda kibajije wewe uri mu PR wa Monia uri mu PR wa Muhoza uri mu PR n'abakobwa gusa mail byaranze ujye warabonye ko atadandazwa kandi urumva atari kiguzi atagugwa ikintu badashobora kugura n'igiki tomate zabuze okay kazi mu mwisoko urumva rero mail warabonye ko ari ikintu kitagugwa acagugwa mu bindi aragugwa ko baca bagura kazi wa mbere mu Burundi afisho nyinshi amaze gusinya amakontra menshi yasinye kontra na BGF sawa mu bindi sha aya no bizu upira mukorana rero kandi mbango ari mu kwibaruka navyo nzi sindisi sawa basti byo tubirekana ndabibonye ko aneri nati kwa fisiko yibungenzi ni byiza nagwiza abantu mugaka ari bwo upira mukora wose uwo muziki abantu bose kora ubu PR none kuwibaruka n'amakosa rindira gato oya kumwe bigize icyaha rindira gato nimo ndakubaza mbwira ikintu kiri direct ahantu umuziki jewe nazanye ikintu kiri direct gute ku buryo indirimbo ushobora kuyisohora izo show ziboneka show zikorwa muri Samba kiretse abantu babasazi abenda bazibubaza ngo show muri September show zikorwa muri Sama iyo Sama iba na mezi usanga gwera muri Mai Juin Juillet Août amezi ane mu mezi 10 nangaye pise bwa busho bw'imisi mikuru bimwe bitasivyo ugasanga umuririmbyi nawe izo show ngasa igihugu gifise abaririmbyi barenga ijana sivyo habataye niye ntibashobora gukwirwa bose muri ayo masho mugabo ugasanga bose barafise abafana babo none baze ko muri ico gihe abo baririmbyi utabiyumviriye ingene bashobora kwinjiza ko dufate nk'ubuje ndashobora kuba ndi umuririmbyi mfise abafana banje ijana banyemera sivyo mugabo ugaca usanga abo bafana ijana simfise kugenda gukoresha amafaranga yanje ngo bose ngo ndabegeranye basa umufana umwe ari Makamba undi mufana ari Gitega undi mufana ari Mucankuzo undi ari Bujumbura abandi ko nyene bari éparpillés none ni cyaye ikintu cokogwa ku buryo babaririmbyi bose kuko wowe naho uri mu PR wibuke ko mu Burundi YouTube atamafaranga yinjiza ivyo ndibaza urabizi oya bibabwire byo mfasha ko wowe uri mu PR oya nivyo urabizi ko YouTube ari 0 francs RPM murazi ko ari ubusa mugabo no munsi mwebwe itangazamakuru mwamaze kumvisha abantu yuko barongera kuri YouTube none ko yikura mu itangazamakuru oya mvuga mwebwe aba journaliste je suis un journaliste kubera itangazamakuru un journaliste n'umuntu ari censé kuvuga ibintu vyo biri réel mais abamesha makuru ils diffusent la vérité mais ne diffusent pas la réalité amakuru yose bakora bayakorera sur des vérités pas sur des réalités parce que wewe uri mu PR umuririmbyi sivyo ukanyumvisha yuko amafaranga muyakora kuri YouTube je menyesha makuru ngeze ku radio mvuga ati barinze amafaranga kuri YouTube c'est vrai parce que byavuye wawe mais c'est pas réel kora YouTube ahubwo mu kubabwiza ukuri arinjira adakwiye no adahagije tuvuge mu Burundi bro ari region yacu
kakaye Okay, muri tuze tuvugisha muri region yacu nakubwiye umuntu ari Makamba ndakubwiye umuntu ari mu Kirundo ari ko ndakweretse YouTube ya naka irinjiza amafaranga menshi ibyo turekane navyo YouTube ya naka n'ibyo barashobora kucugara ni nkuko dernièrement habaye ingorane ngaha amafaranga ntashike Alvin Smith kanga yarantelefone yambwiye ati bana jewe amafaranga ndabona yaje kuja kubariza he none wewe ntiwiga muri Kenya nta biro ya YouTube hari igiparanga n'ufisa uza kubariza muri YouTube mu Burundi za kubariza kwande byarigeze kuvuga ko ishaka kugura muri mu Burundi ndakubaje nivyo kunda nta bayitirizateur ba internet batuma YouTube baraje no kuvisita mu Burundi basa ntibikunda barabona yuko bohomba kubera ni bake bakoresha internet nga mu Burundi cyane uravyumva rero mu Burundi ngabiparanganye kuri YouTube ntuvuga ngo nibinjiriza Yesu Kristo yuko umunyamakamba andabiye kuri YouTube abanyinjirije oya alors jewe rero niba ndakubwira ati urubuga Geo Solution que j'ai apporté ni solution yotuma umuririmbyi ahabwa aronka ngaha direct ivyo vyunguka uravyumva yaho nyene ivyo vyunguka rero niko ndakubwira je ko ivyunguka vya mbere ndabikura ku muririmbyi okay umuririmbyi niwe vyunguka vyanje vya mbere jewe mbayeho igitoro ngura ndakigura amafaranga nkuye ku muririmbyi hari umuririmbyi inzo ndayira amafaranga nkuye umuririmbyi none agwa amafaranga amamahera bacu yo bijanye n'ubona haja basimo kugwa amafaranga uramwereka uko amafaranga aza kugaruka none nka tudahendanye umubwiza ukuri je ndakoretse ko indirimbo yanje uyitereshaje ku 10,000 yiwanje kuki nawe utayishira ko ari umuririmbyi wahombeshe inde bari Keri Raise urubuga Instagram shamga ke yarakubabaje keza rahomba no ndafise project cyasha mfise namwe muze mubwiza abantu kuri Keri oya mbwa kiyagiye cya Keri kiyagiye cya Keri urubuga sinari bwakosore kona ngo ndashe ku rubuga ruyidandaza utandukanye ibyo bintu uramuzi waramuzungurushije hano hose waramumenye indirimbo yo nayunzi waramumenye kandi vraiment warakoze amateka wanzikiri amateka vraiment nta wundi ndatora urya rero ingwane hari budget yabaye nto urumva warane ari umunsi wa telefone njuti tujye kwa Joel twaragiye n'ubodio irahari twishe $200 ndavuga ati wala n'ubodio irahari sasa manager rero sponsor je urumva je bamembera ubu manager kandi narabukora kandi nyamupeti nubu naho mwohura muri ko murayaga nawe urumva ko mutwe ari ikintu meme nama interview twakoze interview zikera warumva neze ko ari umuririmbi ntagitangura mugane namwubatse je ndafise ukuntu ushaka umeze gute ndakubaka mu mutwe ndakwereka ko byafiriye aho byafira abandi bantu ntibazoza bakwiture ino kizabaye nke kubera nkajya ukwezi kumwe ukwezi kumwe twatsigitanye wari umuriyoni n'amagana je ndagusigaye ko ndukora n'umuririmbyi yatandukanye n'ivyo wewe uvuga inoti zarabuze tujya duke umva yari Emilio negasha umuntu Emilio sengisa buri kwezi we baza yuko ari umuntu wese yaronka niyo waronka twakoranye kwezi kumwe nega n'umusponsor waramumenye mu kazi ka emwa je baza nk'ubu yavuga ati Kiana chukwa abandi haya za Nigeria barafata umupira wowe nawe ugiye ngo umupira bugero ngiye gusanga rero je ndi umupira wewe ndi umupira mubi kwera umusponsor yirutse uyu musponsor yirutse kwera yatanga Emilio Sengsa ntiyagarura target ziratandukanye oya kwanza no tandukanye target kwanza yo ku branding umuntu amenyekane hamwe umudandaza erega nivyo nyene branding uko mudandaza birajana yararonse deal imwe Dansi diri muri Kongo ya festival je ndavyibuka na contrat niko nazo pare yose amafaranga yose twasohoye yagarukiye rimwe de kusikia upi umva ingorane mu petit wafata ingorane yarafite indirimbo imwe cyanda mu brain mu mutwe wiwe cyanda mwubaka ku buryo gushika no munsi na bisa fata ari ukuntu namwubatse umustar no mu mutwe nyene ndamwubaka mutwara kunywa mane aranza komba makora ku mutwenzi oya naso iyo ntigira ja ku mutwenzi ni live ngakora nyime ku mutwenzi oya ntibaza ko ndakuri PR ku mutwenzi nta hirya y'icyo twaborewe je ndavyibuka kijyagiye live na cyenda ikata kubera ama copyright babatangiye kumereza amasinyari indirimbo z'abandi mandi babo bavuze Facebook yanjye nabana bayiranduye unyene ndagugaruye gato kuri Kona rero Kona yatanguye ari terme ndagukona ndagukona mu nyuma uza kuyigira
ni ko indirimbo yari isanzwe ihari ajya terme indirimbo yari isanzwe ihari kweri kimoya mbiri itigeze isoka kandi moya mbiri akaze gusha kona moya mbiri dukuri kuko na muntu arakubaza iki kibazo moya mbiri ntigeze isohoka kandi babwiri rakaze kurusha kona kandi moya mbiri bari bamaye na budget yo gukora video twumvishe gato oya moya mbiri simiri kuri charge tuzanyire simu yacu oya rindira gato gusa oya kwanza moya mbiri ngene vyagenze nayisohoye igihe nariko ndimuka sasa wayisohoye cyangwa wayirecording kunayirecordinze ntirigera isohoka ndiko ndimukaji sasa ndakubita amatribada ndacoresha umujitwa Olivier Hagera arandongikira durane majana 5 ya video sasa mane ko nahama mane mbwayi bujumbura bukwimuka kugira ronki dore amajana 5 miliyoni imwe n'igice ico gihe bano ari muri 2020 sanga rero no munsi natangiye kurondera inzu za Kanyosha na Kosa ma deplace baba commissioner banakura rare niyo muraciye gwitembagariza ino rero nza gusanga ari namwe amarare yandungiye gukora video yakoresheje niyo mutasohotse yasohotse kweri iki projet utayibandanyije muri iki kibanza cya kona tubone mu kona impamvu nayisohoye nivyo ahubwo kona nayo yasohotse umwanya utariho kona nashaka ihere muri bya nyene nga ijyangangari ya physics isohoka kweri niho nashaka ikisohokera direct urakije gihe ba BEN bariko barapostinga zangangari bayipostinga bakora ama challenge ni nashaka ko yari yo kubakona baje ko nta kuntu Fizo yari gusora indirimbo ba challenging abo ababwira ati ndi mwene imari urubuga ni gwanje afata umupanga bose abakata bakita ubukanga amani bacu bakora indirimbo kandi ari bunyene karababwira maraka hajya baramanitse amaboko yabaye challenge ntibayakira hayo msanje je kure yaga no yantebeje kandi niyo mpamvu indirimbo mu bisanzwe nashaka isohoke muri bijya benyene byanga muri gihe ba BEN bagwa postinga ba Fabio bapostinga Fizo bakingorongora postinga Fizo nashaka ari isohoke hajya kuri kurumviza na uyumvije n'amajambo ayigize inyandirimbo nariko ndabadisinga koli impingagari mbaze ndazibohe umpeni pensa mandazikone mu vyunguka semavumba niyo ari imbwa zibweja mu mahiti niyo ziri ku isosi n'igufa ndazifata miri zose bwari bwose bwakoze ama challenge bwose ariko ndabudisinga rumba rero bunye indirimbo moya mbiri tuyibagira oya moya mbiri nzoyisohora project ya nzoyisohora mbwa bica bisaba kandi ngarukane moya mbiri nsubire kandi nkore mode selfie ndakota cyangwa bitaka mode selfie na Monia kandi Monia uramubangamira cyane wigeze kuvuga agenda Dubai yariwe Monia na Mona ubaga n'ubwana ubangaye 5 kwa komiseri hapo chini kidogo ne buburibwa gute Monia na Mona ni tubiri n'uduhasa tunashindaga Dubai kila siku bagenda arakandi ko kitwa Mona koko gari bari bagagiye ugafitera kuntu ntenya kuri namba ari mawimbi namba ari side ngo na hotel niwe wayirisha Emilio 5 oya bomfete bantelefone ati bana ka Mona n'umuhasa ubangaye vuye kamiseri Mona ebana Sikaga genzi kalamizi sinzi oya kitwa Mona keko rero ebana da telefonwa na Nerina ataranye ngo marajo umuntu ugiye kurambira jaro nigeze mvuka aratiya ku mastatiza ata arashira ora mastatiza Nerina ati yaramblotse ayo mayara nkore akaja je nivugiye ka Mona akana kavuga mu kigwena sivye wako ayefo ngaho turabana se unashindaga ma Dubai kona ngakaze kafise amatatuaje ino hose erega umuntu agiye Dubai abagiye yarabisiguye inde kamona awo ni Mona wiwa uvuga Mona wahe wewe tunabwira ko aragukamona na Monia ni tubiri duduhasa tubiri kamera gafise amatatuaje uwo ndiko ndavuga si uri kuravuga oya uwo gwawe abonye sino warandira ko rero nika tudeveshe urazi byo koresha umwanya yagomba ure navyo zakoresha umwanya navyo nza kugarukako Big Farious nguyo Dubai abaririmbyi benshi bariko baraja Dubai iterambere ry'umuziki w'Urundi ko yaraboneka na kuri ubivuga ku iki niki kintu ubwira abarundi bariko barakora urazi ko naguciriye ugiye kuraba ikiganiro Wiz Designer yakoze
igeze kuvuga ngo bariko barihuta cyane abaririnzi kuja gukora ibiganiro hanze yekoreye kwa noze kwa LandryPromoter kujya gukora ibitaramo hanze by'abarundi ntibitanguye ubu ahubwo ubu uyipetetre bigomba bize mu yindi style sinzi ko wibuka mu 2013 mengo na 12 urazi ko Aruna yigeze kubatwara kumutwara yoya iko yari project ndibuka mu 2012 Pasteur Bagenzi yarigeze kuzanga uyu boss wa Nzenya wa Indundi yageze kutugirisha inama aravuga yuko afise project yo kuzaratwara abaririmbye hanze GLM kuri GLM Entertainment kuzaratwara abaririmbye hanze sivyo bro hanze turafise diaspora mu bisanzwe je igitaramo nemera ahanini ni nka kijya Subsbscribe yarimo festival kiba gihuza ama communauté africaine babara abantu benshi umva Jean mwene bijya ni bon mugare ivyo rero kugira ubigere ko ejo ugiye kurondera visa biraryoshe bagiye kuraba muri visa yawe bagasanga urakunda gusohoka usowe ugiye ku kazi nambo no munsi umuririmbye agenda agiye Dubai agiye kuririmba bagiye ku kazi muri ijya motif barakubaza motif ega wowe ntuzubona ama visa ari igipapuro basora cyangwa iki babiri hajya muri ajya amanuze babiri code barashobora gusikana bakabona motif ya visa bakabona hajya urashobora kugenda muri ambassade ugiye gusaba visa bakabona exactement n'umuntu mu artiste none ko tumu artiste bisigo baguye ko ari ama visa yabaza kuraba ugiye gusaba visa bararaba yuko ivyo umaze ari incuro umaze gusohoka ugiye muri ivyo nyene urabisikiye rero bijya umuririmbyi yavuye mu Burundi akagenda Dubai akava mu Burundi akagenda mu Rwanda akava mu Burundi akagenda muri Tanzania agiye gukora akazi kiyo akava mu Burundi akajya South Africa akatembera agiye muri akazi ke k'umuziki bituma aba professional je muranda aba mere yuwanje par exemple akora mu ma organisation civile hariganire phone ambwiye ati ubu sihondi naduze mu Kirundo nagiye mu nama nagiye kuri tele none basa bine barabaduga kuri tele bakazunguruka nabandi niko bikijya tele yiwe nayo umuririmbyi atayifata professional kakandi kazi kindi bintu ntibirashika mu isanamu mu karonka project zituma muja kuri tele niko biraja muri CV namwe nyetso bw'abaririmbyi bacu usanga badakunda gusaba nama ajya bayita gute ijya attestation de service rendu karashobora gusanga nka Subsbscribe adafise na brarudi tregere muheza na attestation yuko bamaze gukorana bazo kutana mina kwambisha ukweli even mina nakora na brarudi je nayo nigeze zabaza naje ndamaze gukorana nabo bro je usanga na Diodo nako Subsbscribe yakoreye campagne mu candidat la présidentielle hagandi sur certain hakumwambiaga y'abanavi tuifanya kazi nipatie document juu arige ugiye gusaba visa man itsasimina none ngene bazokwemera gute yuko wahawe diri na Kagame ugenda kumukorera campagne ega nko 2027 Paul Kagame niyagera kwitoza sinzi zitoza ryari ashaka guhera idirisa tubi atebana indirimbo yarariye hiting par exemple ati ilige uzu nifanye campagne vile Kidumu arenda kufanya campagne nani Kikwete na wale campagne Kikwete cyari kujya Diamond yagiye gukorera campagne Raila Odinga yego urabyo tashati bibiroroshe ko yafise CV ko amaze gukora n'umukandida egati ni madiri zinakuaga urabyo diri ziko mingi mu muziki ziko très vaste rero ajya ama pièce justificative ko ivyo bintu maze kubikora ibi by'umuririmbyi uko asohoka none ubaza ko ari kubera kama visa menshi bakubita ama refuse unaenda musani ugiye gusaba visa bakubita refuse maybe face ragiye rimwe banampatia visa journey visa bifese yaramaze kugenda gukora show i Dubai anarudia bijya bintu urashaka kubona umengo ni ibintu bito mugabo muri dossier yiwawe barabikonga hari ikintu wowe uzukabiyo wowe ushobora kumenya impamvu bakugete bagize denied uragiye gusaba visa ngana ngumbi bamenye katari hauzuka baragutohoza ko araja ku marezo yiwawe akaraba YouTube afite abantu bangana ntamukurikirana nuko numu artiste banenda ama Instagram bakaraba muri passport harimo ibidodo bingahe basanga passport ya Olivier au umutipe n'uninjara aho nzinzara denied baramutia pembeni was a big face muri Australia amaziyo hafi gihe nibyo birakuraba none ese uburenganzira bwiyo
ashaka mbaze ko atakintu vyica muri entertainment by the way na kimwe byica nari ngahatunguka iki ingane ugize yawe none amaki birahari ivyunguka kuri BFS bihari nkoze ikiganiro na BFS je nta kintu ndo n'ubu nimwagikorana bwingane bwagiye nibukaze mwapiga ku Skype aho kwanza murakora ikiganiro nanakimuhomba nashaka udusigurire ukuntu bariko barasohoka hari ikintu vyungura mu muziki none we muvyumva muziki wateye imbere bro ega cyane bariko arihuta ngo design ubu uriko uratera imbere kugira utere so kwihuta genre urana kujya kuntu nakubwiye ko igiteramo je mba mvuga abana hagiye cha Subsbscribe yagize ni festival ihuza abantu kora ubuntu bagira nk'ubwa bafizo bajamwo ba drama mengo ni nubukomborera bariko barakina bakaca baririmba mashanje kandi buzuza none buzuye none ubu nyene dufate nk'ubu nka Bakari dufate ya Bakari se wanyu nuko uwo yakenye yaba ari kera gifisa amahera mwese bakoranije mugaca muntumira jewe ntiyabahuzuye oya drama tudahendanye ubunye ndakuba oya ndakubajije ati ubunyene Bakari so wawe nyene nivyo rero bajamwe bajya batipe rero utwo tuntu rero ni biraryoshe araga community kaba kagutu community n'umuryango baragutuma ko hari ko fizo n'umwana ntumugire yuko ari abantu yoririmbira atari abarundi n'abanyarwanda bake Dubai nibo baza niko ndakubwira Dubai mugabo bajya batuma plus usohoka habaye bya bindiro bihuza benshi sivyo ko washaka kuronka nka biya Subsbscribe yarimwo umva byahuza aba artiste benshi bisigura iki yama community yose acayegerana hamwe una perform pale uravyumva kubijya byama byabaye biya bintu bihuza abaririmbyi benshi mugabo umuririmbyi w'umurundi wenyene ntiyaragera gukora ikintu cyitwa concert hanze aronka ubudiri tubwita ubudiri naronseka community umuryango wa Bakari numugize atunga amazi imyaka ingahe abi Dubai rero aragutumyeko sivyo nese bagera mu BFS gaja muri Australia yaragiye kurimba muri mariage sipindi bitu ya kawaida none ngaba bishu ni bagenda kuvugiriza mu mariage ngo live band ni bagenda kuvugiriza mu mariage ngayo amadira arahari none musi rumuririmbye usho kuba mariage y'umuntu ari muri Etats-Unis yifise akamutumira Subsbscribe nkene uzoze kundirimbira kuri mariage yiwanje mugabo nucu ugenda ngaho ukora afisha ya mariage bro ngo live ngo Australia live yapana bro bimwe mwizo tuzitahura mugabo ari festival tuzinede kino festival izokwitabwa n'ama community abanyafrika bose bazobahuriye aho hantu cyo ni kintu kiri big ico ngumva ico utu opportunité mutuduha ama chance yo kutabura visa uyu muntu yama yasohotse asohowe n'umuziki mugabo no hageze ico kintu kiri big ryo nitumara mare rero nabwo yuko umuziki wacu kuratera imbere no Subsbscribe yaragiye muri Sweden aragaruka Numusabona yuko abaririmbyi bacu bakoseriye. BFS yaragiye muri Australia agitwaye n'akazaragaruka byamujanye nabyo tuzi. Urabivaga bro? Sakazi kamutwara. Barabonye afishi. Yega muri Australia baguhereza visa nk'iyo mwaka. Okay. Sa Canada baragwana visa ni ya 5. Yaragiye gutembera. Manakija visa urapiga ma entrée sortie. Ushaka kugenda ukagaruka. Si visa yako yajaisha. Rero n'utumubaza ati ngo BFS ko yagiye babikusu. Igihambaye nuko igihe agenda agiye gukora umuziki yaratashe warafize izindi mpamvu zatumye asubirayo mugabo bwa mbere sari kimutwacanye yaragikoze unanipata bro imanake sasa ibi bintu byo kuva abaririmbye basohoka bakagenda ni kimwe mu bigize iterambere ko bari bamenyere yuko abaririmbye bagenda uribukana Nze Desire yarigeze kugenda avuga ati ngatwawe n'agashimwe me akurudi turaza batamburinere bagiye kuvuza ingoma ntibagaruke urabyumva Turabajwa bengi abo bose ndakubwiye n'abari mu gisata cya culture mu gisata cyo kituraba mugabo no munsi bumvise ati umunyamuzika ye karagenda aho tangara je nakubwiye yuko ibintu by'iwanje amashaka biraba abantu 18 gusa ejo uzosanga bafashe ingingo yuko amafaranga leta ishira muri football ubona bayashize mu muziki nazo ukashanga sini sawa si bien sana jusiye tuko serie ndagishigiki ubona tugi balete iyo biye banatiyaga batabizogenda gute ni abantu 18 uyaranje bakaba bafana bawe faire terminer reka twitego bizokunda bice kuri Simbizi piara
wewe uri mu vyunguka wese si PR ndakuzana kuri post wagize ejo uvuga ati ejo nzobaha impamvu ijya concert ya 10 millions izohagarikwa kujya na ya masengesho ya 200 yahagaritswe kambo wa mbere kuronka content mbo kwari uno musinyere ko nayenze ngene kuzoza nga kuko ari ibintu bimwe ukwiye kumenya ijya ubu urabona turi mu kwicenda wenda bizi na tudahendanye wari bwere wumva concert bamu tariki 30 zo kwicenda kwicenda kuvubaho nta concert bamu kwicenda nta concert bamu kwicumi nta concert bamu kwicumi na rimwe concert zitangura kuba muri December concert utigeze ukora guhera mu kwa gatanu mu kwa gatandatu mu kwindwi mu kumunani mu kwicenda urabu abantu bose patakwa crise abari crise y'ubumesha ntabyo kwitwaza ngurumva abana abavyi baguza amakaye je nkaje mparo amafaranga twese twadepanje amarari urabyo franga mingi tena ubu ibintu byarazimvye ikaye 8 ni 20000 urasikia bro kaye witi urabyo ugasanga rufite abana 5 10 ugasanga umwana ubwira agende kwishura abana bose bagende kwishura hari abavye badepensa amamiliyoni n'amamiliyoni nk'abarunga abana hanze we ni problem urabyo ikigira kabiri iga miziki abafana b'imino miziki n'abana bakiri bato cibyo bwa bukobwa bw'ubutotosho bwose ubu bwamaze gusubira ku ishuri turavye ntujya mu nyamudirimbye bazanye nta n'indirimbo nimwe fisiri hit fate nk'abo baririmbye bari kuri rya fishi hari Beni umviriza hari Rinoji umuntu yitwa Fizo yarakoze twaramubonye muri independence makara biheba kubera kubura abantu umva nabana Fizo bamwitabira wewe ariko urazi ko kombinozo ya Fizo ibikaze yasabi kombinozo ya oya nibi twayibonye kuri Beirut twabonye iki abantu bane makabi Fizo ajya nka gufata amakamera tukabafana ko barundi twibagira n'ingoga hari ibindi bintu bivana n'umwanya umuntu aba yabikoreye kigira kabiri kandi ikintu cyambere kiri important nuko aba situation economique igihugu kirimo Ese ukabona yuko none wibaza ko ba Fizo na basakbi batigeze baraba izo nani izo consequences bajya bo bajya n'abakozi babishakira inoti urabyumva babishakira inoti kandi izo noti sindi sûre certain yuko ayo mafaranga babarana yahawe bavuza nga oya nta mera baraba okay bro je sinabikwambiriye hapa nenda kubaze Ncuti ujya mu tipe karategurisho nta munsi yadutumye ko je nawe nitwari kumwe haramera yaguhaye jara mera yamaye cyenswe yaguhaye no okay ofite urumva strategy nta mera yamuhaye neri gusa umva neri kujya we mwayaze nujya mu jama niko bayinani nireka fana kurupuka cyari huta niko rona fiko ujya mu jama niba bapeta afise umunwa wa kukutongoza urabyumva kagusongoza kugira abone akwizeza ibintu kandi vraiment ndisure strategie yashishwa no kwitazoba misi nabikwambira uri buka histoire ya Emialade umesha yagomba kuzana Emialade na video barayigira na rajeni yarimo yego ufata abantu bafise ingabire yo gutongoza umuntu aza afise aga Pro Max kagashira imbere ko aza kazayinywesha ubuhenkeni ariko abone ko ari serie sasi basi ba frappere yabari serie basi ari gusigira basi n'ibumbi basi na 10 bya déplacer okay kamata taxi niko sire na taxi resko nako je na cheni ngiye siganira byeru Landry ku depoje je voilà hage rero baga no bitara ba PR je dabo ora nakijage ba vrai ba ni ba scroll bashaka gutakariza abantu umwanya kutia stress umva juste hari umuntu dabo nta show iba mu kigenda niba Yeni ni mafrape Banaki ataka jamaa peut-être pako bitu binyegeje nyuma yavyo urabyo utanambia kama shwa aitahomba msiku ndoga Karume kama una 10 milioni mshimamishi Karume Fizo una 50 milioni sawa rero none urukura bona ko ari Fizo ikaraposta gira show yarapostinze ujya musinge kuri Instagram urazi Instagram rimwe gusa none ari business sawa rero Karume na kamwe postinze kabiri yapostinze show affiche cyangwa postingira yapostinze photo ataposta na affiche munyu none muri team saturubone yashoboye ko barayivuga
oya none ariko rivuga nibyo niko ndakubwira rero ujya mu jama arashobora kuza ngaha mukicarana ukikurupuka ushenda ku post ani mineri ari kurupuka ari kurupuka 18 nawe usanga wara posting yawe genda urara PR wara posting urabona ibi na ibi ambia okay cyane nawe nimumsikirizaga namwumviriza ndabona kwanza ujya munsi yage gusa ariko yaranyene magicien nyene naga nagomba nigire wara kuva tukiri kwari kumwubaha gusa magicien cyane uravyemo mugati sawa mi phone nigire tujya maisha mwana ni farceur ndabona kuri umuntu ubwa yuko ari ibintu biri important kubwira midi twinda dushika 16h umuntu nutaramubona doga yatubwira tuvuge kuri Kiriri Garden atawuhari eske atari kwica brand wewe nkene nije ndakurindira cyangwa newe ndindira uya mu type namba yaradukeneye for real ni sine tungemtafuta yende cyangwa bari kuturondera ariko ari uba manake oyanda kubagije bo baturondera ariko sa bo baturondera ni magicien yaturo na magicien nawe yaramaze kugwa muri 10 yamaze kuyigwamo kera magicien ko ngenda mwemera magicien aroroshe kudumbukiza magicien ni master nawe ni mugara ashaka kumuta muri 18 biroroshe urabyumva hajya magicien ashaka yaraguye muri 18 niyo mpamvu yaturondeye none bamubajije ati dirimeze gute cyakubwiye mina uriza we je kaya kayanke je ntakonzi sivyo ure yanke misi muyu mina jwa magicien so magicien rero akomye ibintu by'igipr cyagati man nukuraba neza ko atari 18 kubera nta concert ibaho yo mu kwicenda ariko 30 nibaho nawe wenyine gukora concert 30 September nshatse guhomba mu vyigwa byose wogira kandi ukacuvuga ngo atanze 40 million eski sivyo mbwira umuntu wa leta yo gurusha go gutanga miliyoni 140 iyo motif wo avancer muri banki yo gukura busa 40 million même byo musani iyo niyo raison pour laquelle wanditse oya nivyo nibi pasta mu bisanzwe no muri habiweze kanyi none ntababingwa ngabagumba bakore ngaha ngo masengesho ya 200,000 naso singingo kubihagarika ni nkibi nyene bavuga bati bagomba kuza ivyo ni ibintu kwiba abanyagi abarundi we bifitiye ibibazo by'inzara mari ubigitoro kigo bine 4450 kabisa urasikia bro ubu kuva mu nzu giye handi n'igiharuro hamushuza kubakoramo ngo 10 million sho kwinjira miliyoni 10 muri yo numwe hariyo ya 10 million oya ni 1 million kwinjira tabe kaba 1 million azijwa mugafungura na famille none si sawa mzee Bakari yatanga tuzosohoka twebwe okay biroroshe rero entre ni 1 million agacyandi kikete yo gusaba sponsor akete wewe ufise amafaranga yo gwemba umuntu usa 40 million ngacenza mu isanamu nje kubasaba sponsor cyenza gupeya isanamu Gets musore yarapiye akeza petite oh yani biba sanga yararishageza ushobora kuba ufise saka ibyo bitu ni kubenga kama amune ba escrow natuzomurondera magicien mukuri kiganiro magicien navyazi muganda kubwete ni analyze je ndashobora kuraba umuntu gusa rimwe gusa gutya gato ngasema ujama uyu arafise ikintu ariko ararondera ujya munsi duhura ngora musomesheje cyane no je twaravuganye twarambwiye ko aramaze ko nigihe cya comprendre presse je magicien yari yambwiye yuko ujya mujama nkene rero umva ari ukuntu uyegereza abantu uvuga ati strategie zikomingi nivyo nigeze kubwira uga nuzenye akimoza turiko turafa ngo muri primuzike ngo agumuponda ngo badaboje ngo nakiri kungu bikini ngambia mu mategeko yo mwaronsi kiraka hariho abantu bita aba PR baponda oya ni duponda twebura duha amafaranga no comment ntagira ikintu na kimwe tuvuga okay you understand tukinumira nyene wewe kwikorera ibyawe uri hiyo uri areze ukazorondera nari ibintu ko bitavuga twinumira ni noti gusa aho simvuga njenga umunsi nzoguha inoti muhozo uzomugira iki oya urumva ni bitatu urashaka kumereza inoti ugenda kunukisha kavuga ati bana we fashion nukishe brand yo ni bose bivana n'umuntu ukeneye ngene ungana kwa n'umuntu uko wewe urumvikane bimeze urafata ukagura amadeodora zako ase ni yanukisha uko nzokimotesha gutya ni plan ziwawe mugashogira ama strategies ziwe ndazi mu bupira bwawe
jero nibwo bupiyara bw'iwanje ubwo ndashobora kunukisha cyangwa nkamotesha bisigura iki ndashobora ino kuza ko twebwe turaba influencer turaba content creator je ndashobora kunukisha ukaronka content musanzwe twebwe nitwe duhereza akazi abamesha makuru ko twebwe musanzwe ngaha mu Burundi nuko nyene tukiri inyuma gato musanzwe twebwe mwitangaza makuru ki radio bavuga amakuru baje gukura iwacu kenshe uravyumva mu bisanzwe niko babikwiye kumenya ko se niko bimeze niko industry yacu ikura c'est-à-dire quoi wowe rero uri mwidiri je ndashobora guca swate nkanuma ko ndashobora gufata nko muri primuziyo ko ba Double J na ba BEN ko baratobanga goro ndiko ndagira uko nerekana uko gutobanga hari igihe byo bagwisha ugasanga je ntibabahaye kandi akazi muri ico gihe rero ko baba inoti ncanuma ko sinovuga ngo reko aratesa ko nushando nk'abantu baza kumpinga ino bagaca baza guprouver le contraire rero ko rero niteze ivyo bintu byo guprouver le contraire vumeni numire kugira ntabona creation ya content ikina kimwe muri ivyo dokazi yetu hanundi umuntu nyene wana nko muri primuzike ijya satubingene nyene yagera kubitanye no kana kwa bite show hajya yazanye inoti chankre ya content ine tangaza makuru bigaca uravyumva rero mu bisanzwe muntu uze mu bupiyara bw'iwacu rero urumva mu bupiyara bwacu twe tucrea ama content urumva umuntu rero dufate utazanye inoti rero ujya mu jama dufate nk'ujya mu jama yavuga ati abajama isho ndiko ndategura arashobora kuba afite team y'abantu biyiwe mega cyavuga ati aba Ncuti Semavumba urabyumva nikiongea nabo ko aravuga ati target yanje si show peut-être soit bashobora kwinumira nibinumira ivyiwe biragira iki birabandaza urabyumva tukijinyama nziye kwabwa ha twarabonanye niyo naho mwandikira cyangwa ko ari busy cyane nkiki kugira iminsi igende magisi yarampaye nimero yiwe ko je kakandondeye urabe magisi mbasa magisi ujya mu cyama wawe vipi ko ahantu hose ngiye mu kiganiro baguma bambaza vyo show kandi muri target mje twayaze ko nzokora ibiganiro ngirico vuze kuri iyo show niyo ari objectif yi emission mbiri Menikifana huyu ananiza hiyo show. Nikifana yafasa mugabo je iyo show irani ya makenga ariko namubwiye magisi. Kuko nta kuntu uvuga n'umuntu kandi azi pouvoir capacity ubufise. Urabyo? Nimba bavuga ati ino show yakutaba. Bashaka gusanga uwo muntu afite izindi target ziwe. Zitandukanye na show. Okay. Ukabona umengo ni show iyo bari show nawo inoti yawe barayiguhaye uko akora ubupiyara. Ubu team Satros ndazi nivyo biri kiravuga ari arafite izindi target ziwe. Niyo mpamvu urumva yaga twubwiye turondeye kugira tunume urabyumva mugabo ntibikunda usanga twabivuze kubera utegeze usanga babitubajije nivyo bihari urumva rero je gusa kuri analyse yiwanje bivanye nivyo je niboneye kumujama je nasubiye no kundonde urumva baragize bose nagategura murondera je ni nimero ya jewe magise twamutelefone ijya pela groupe aramushira kwa groupe ko na magise nubu ntibakivugana cyane il paraît yuko muri mine nayo il paraît yuko amipro ubu bariko barakorana amipro nawe uramuzi okay nazo narinzi je urumva wana bujya bupiyara Landry yakoze yabukoze nk'umunyamuji avuga ati jewe idini giwanje urabyumva reka ndamuzanira abantu team y'abantu bakorana muri abo bantu rero na amipro yari yamushizemo nk'umu MC amipro cha Sunika mbali. Urura amipro niwe mu PR. Tuve kwanza muri amipro viendo ndo PR. PR wa show. Ninaga koze neza si sawa. Oya mugabo kamwe numva ko tumva Landry bunacho turi mu bazi. Kandi rero yaduhamagaye. Mugana amipro mva ko ari amamaga. Mbona ibya bindi byo kugongana. Man ino game yacu ibintu byo kuza turakubitana amakono ngo c'est pas bon. Umuntu namba yaguhamagaye mwidiri je LandryPromoter ariko sikosa y'abantu baba bariko barakora nikosa ry'umuntu aba yatanze di ko jewe bro aba tipe baba hanze nabantu boroshe
aroroshe kumanipira bro byo nga ntababizi none nabonye nka mipro ari kuri afishi ni LandryPromoter akamuzana mipro ku yapa uturi yapa utudiring urumva rero mipro aciye azana ari abantu ngaba beshejwe n'akarimi gasosa tugaruke kuri Monya rero Monya yarakwatatse auje gukora promo ya Monya oya ni kintu nibutse na Monya yanyataka yarakwatatse okay so kukwataka yarahanuye abantu en general mu kivunga abantu munukisha abantu biyubashe gute nta muri yanditse message kandi kwino si uvuze Monya frere Monya frere para Monya bavuga buhatsa para jama hasi Monya frere abwe jera nyatatse oya nyakwatatse gusa yaragutaginze wewe bwa umengo ni wewe chef w'abantu banukisha abantu sasa uvuze ngo abantu bagize iki banukisha abantu mbwira umuririmbyi yubashe hose inde urashaka kubahuka nka Sadbyuka mwitakara basatse uzi ko ari yubashe ujya ari yubashe ndakuzanira none nabesheje imiryango ndakuzanira ifoto yiwe ari mu Rwanda selfie yafashe nayonse ari mu giporoso ku gisimenti manager hamwe mu gisimenti siko bayita afise ibori inyuma iyo foto yari video ya no yari video ya urangirigita ku mutima urangirigita yari mu geto gutya yari video ya urangirigita yaratakaye bakoranye na Urban Boys nushaka kumaririza ijabora yafashe selfie gutya nikiboro kiri inyuma ije ni clip video no si clip ni clip yatakaye ya urangirigita nose ndakubwiye ni izina niko yabapanze ko muzo kwisigura apa niko yadupanze nukuri ndaza kukwereka unyereka iyo karitari ya video Ngwe foto niko ndavuga urayizi. Ayizi. Yifoto yenyene. Ni ari wenyene. None umuntu yafotoye nawe ari. Oya ni selfie. Ni selfie kuko ari nindi kamera yari. Jewe rero iyo mfise jewe ifoto mfise nze kukwereka ngaha. Ikiganiro giheze. Jane clip video. Inyuma ya kino kiganiro. Ndashaka kwibashira. Clip yose y'isanamu naza kubereka iyo foto. Uze kuyima. PR. Uraza kwishirako? Yego. Yari clip video ya urangirigita ni yasohotse. Nukuri kw'Imana. Hano b'Imana. Twego kuri Monya impamvu. Indira gato. Utayishirako wemeye iki? Iyo foto. Ndayishirako. Iyo foto uzoyemanga yuko ari wayisanze aje. None niyayipostinze ku mbuga ziyo kera. Iyo foto? Yego. Sawa. Yari clip ndayibaha. Namazikizima namaze kuyisigura. Iyo foto nayeretse mushikawe mukuru wawe nuzenya. Ayisupa. Yashagira ukote. Mesio ntazi sura. Team Satura. Ntazi sura. Reka rero. Mu bisanzwe rero abaririmbyi b'abarundi nta muririmbyi numwe. Aya baridoga kuba wewe ubanukisha ubicira amajwi. Nta muririmbyi numwe. Nta muririmbyi numwe. Ameze uko wibaze. Yobashe inde. Bariyubashe bafise imiryango. Bamwe baririmba ngo ndi hayi. Badu kizimu definitely. Inde birarangi oya ndi hayi gwere we impamvu namukuzaniye ndimoni hano none inde ndi hayi sinzi ngene ririmbwa vraiment iyo titre ndayizi vraiment kuba izi nagiye mana ndi hayi ega bro indirimbo kumenya title zibyo none yo kuntu urazi ngene ririmba yego kana uziri he kona uzivye ngene bazi urumva rega bro wenda kubwira ikintu kimwe kumenya sibyo nta muririmbye numwe ari uko ibyo byibaza cyo ndi hayi kubandiye bagiziki baririmba ivyo none erege ni content umuntu aririmba ikintu ziraje erege umuntu aririmba ikintu ugiye kumva content mu ziraje baza kumva ko ari ikintu twebwe nakubwiye yuko twe turaba content creator sivyo none kubera ikintu yaciye kuri iyo post inde Moni muri Afrika cyakora post kandi yari ishitse manuho none numva yuko iyo konti ibyo bintu yanditse numva yuko ari umuntu yatumye avyandika uraza baririmbyi bahari bipfuza yuko twogira icyo tubavuze kugira abantu nk'ibyo bandika uno munsi wewe uri kuramumbaza kubera uzi yuko namuvuze ko uraza baririmbyi ngabi barondera abantu babavuga kugira ejo ageze imbere ya media ronke ariyo mwanyo kumuvuga ariyo mwanyo kumuvuga utarinze kumuntu umuziki wacu wishwe niki abaririmbyi bacu bazi yuko umuriziki umunyamuziki atungwa n'iminota 3 amara muri studio bana ijya 2 minutes ko bani mimo za 2 minutes none nyuma y'izo 2 minutes nta bindi bintu bihari nta ndi makuru ahari sibyo none namba Fizo yagiye ku mutwenzi agavayo yaborewe iyo si nkuru
ni public figure. C'est une personnalité publique. Sivyo? Aho ujya barakubara. Iyo ni nkuru. Namba Monia yagiye Dubai. Sivyo? Abo barakenera kumenya ati yagiye Dubai mu biki. Sivyo? Ningwane y'abarimvye bacu ntibaposta. Ntibakominika. Baba bashaka yuko za 2 minutes gusa arizo zikominika. Mbwira izo 2 minutes. Ariko ugiye kuraba abantu bose. Wait, indira gato. Sawa. Ikibagiye nizo ndirimbo zabo. Ugacyumviza na text zirimwe, nta na content irimo. Nk'iyo ndirimbo ngo ni high. Iyaba irimo content je mba ndayizi. Impamvu legend ya Rinoji yoroshe gusirikira. Indirimbo guhera kuri paragraphe ya mbere. Ijambo rya mbere gushikira indi hera yari content. Urabyumva? Superman nayo. Superman content kuva ku nawo gushikira indi hera. Tigeze wiposting. Kenshi. Utayisupport. Kenshi. Nayo wasupporting turaweza. Nara umviriza. Washize he. Superman. Superman. Ndi mu bantu rero ba mbere basupporting Superman. Ko tutigeze tuyibona. Yo. Ariko narayirungike n'umusiguzi wanje w'imakamba arayisigura Fizo ndamuhereza na aranabiposta no ku mastata aragira iki yafesa ndavyibutse nivyo urabona bro jikintu namaze kucumva gusa nuzotangare Superman nambi rya hit umviriza amajambo ayigize bro ni content guhera kuri jambo rya mbere umva kuva rya jambo rya mbere atangura yandika ni content byotuma basi indirimbo ishobora kumara n'ukwezi mugano nishobora kubandanya Zetagiye mu kabare ngo aboregwe itangazamakuru nk'ibyo rivuga. You understand bro? Zinga ijya minota ibiri muririmbya ririmba. Siyo byose. Ingwa niyo ngwane dufise. Nambo no munsi Moni yavuga ati tunume okay cyane inumira. Yavuze mu nume. Namba rero ni inumira. Yavuze mu nume kandi message warayibonye ndibanze. Yavuze ati kujya muvuga ngo arariwe ibiki muri studio. Bande je nta munyene yaravuga ko yariwe. Ucumengo none Moni ntiyaraye muri stage. Ntiyaraye wenyine ni ari kumwe na team yiwe. None ntiyaraye muri stage. Ari kumwe na team bari barakora. Team yose basi ko atayerekanye amafoto basi tubona. Arahara amafoto. Nangwane basi. Ivyo ni ibya. Umuntu afashe ifoto yari inde? Umuntu afashe ifoto yari inde? Yari inde. Umuntu producer afashe amaguru. Yafashe. Yafashe kuguru gutya no. Urumva bijya. Bisanzwe gufata umuntu. Fizo afise umwana, afise umugore. Ivyo by'abana n'abagore binatokeye. None si yanditse. Inde. Monia. Yavuze ati Fizo afise famille yiwe, umugore n'abana. Bakari nta mugore n'abana afise. None bangana. None abagore bangana. Umaze kumva ngo Bakari afise abagore bangana. Mbe muje bararaganga. Sinzi. Mu kibitokararaganga. Cyonse. Mugabo shararaganga. None ubwo nsanga ndavuga ati Bakari arafise umugore n'abana. Banda yigane. Ariko Fizo uzumwe amategeko. Uguremera ko Bakari afise umugore n'abana. Yego. Papa wawe. Yego. Intwari. Mze Bakari afise antene mu makomine yose. Mukaza na hangwa na muha. Uwo ni bamwita papa. Dawe. Kandi arakiraba ikigani. Arakiraba cyane. Turamwemera mze. Heshima sana. Mze heshima. Sasa. Jo muhungu wa Bakari. Iyo ndirimbo ya Debora yibuka. Ni tatura mabavle. Na mabu. Aligera. Ana unganya cy'umuhungu wa Bakari. Muhungu wa Bakari. Dere kintu gari ni iki? Sivyo? Taura rero yuko twebwe nta muririmbyi numwe tuvuga nabi. Basi babasha kuba. Twese nisikirize bro. Barabura amashow, barabura ama deals. N'amahera araba yavuga nabi. N'amahera araba yavuga nabi. Urumvaga bro? Nta muntu avugwa neza. Amane ibintu bya bien. Sivyo? Kandi rero umuririmbyi kandi sabyara ku blotse. Yaramblotse kuri WhatsApp. Ndata no kuri Facebook shaho comment. Ndatangara. Numva ko Fizo ni yamblotse kuri WhatsApp Facebook simbona Natasha yaramblotse simbona. Numva no ko bari kufite. Mugabe kiryoshe nuko bankurikirana ku munsi kandi baramblotse. Sasa ndikanda kubwira ikintu kimukiye kumenya. Gute umuririmbyi afite team. Afite equipe yitwa ko afite team. Ashobora kubona yuko ikintu bamuvuzeko kiza yinukora ko kimukoze ku mutima kandi kamubabaza mushaka nawe yandika publication sha yaragize interview avuga ko akwemera urabyumva mu bisa je ma respect je ndemere je rero ikintu kimwe gihari rero izi team hagiye yagombye kwerekana ko turi abanyamakosa
sivyo oya mone post yarayanditse ja Dubai ni mwe mu postinga mu bataka none ariko kwinjira mu buzima bwa mugani inde bwa mugani nawe oya twe nta buzima bwa mugani jewe nta munsi numwe niga ninjira nta munsi numwe niga ninjira mu buzima bwa mugani je ninjira mu mugani je ndashobora kuvuga kuri Big Fizo. Okay. Je mugani ntawe nzi. Sawa. Je nzi Big Fizo. Okay. Urabyumva? Big Fizo turafise aho duhurira. Ntiyabijya kwa Satubi. Turafise aho duhurira. Satubi tugonganye fresh. Mugabo hari ubuzima bwa Karume ashobora kwinjiramo. Yo ni private. Ivyo aranyitwariye birahano. Sibyo? Mugabo azi neza yuko ari Satubi. Satubi ni wacu twese. Niwa twese. Urumvaga bro? Kwera ujya ni public figure, ni personnalité publique. Uravyumva? Siyo we niyo mpamvu rero uri nikiyo cha jamii. Numuntu agomba kubera karorera abantu. Uravyumva? Rero iyo ari karakora ikintu ngutya that is why ibintu byose c'est pas ikintu hari abandi bantu nk'abari byo afite amatima akomakomeye. Imbere yo guposta ikintu mumaza kukigako. Est ino photo basimbizi ni bayibona. Bazivuga ko oya yakiri gute kwanza urabivuga bro post ya moni aganye muri stage oya yari harakubwira wewe oya Jenibo oya post ni easy mugabo urumva nanje nakarundi ko ndamukosora aha imbere yo kwa post azomenye ko basimbizi bahaye amenye ko koresha umwanya hari koresha umwanya we ntazokubabarira imbere yo guposta abanza kuvuga ati arariwe ndakenda mama ariyo nk'ibintu byo kwa Abdul kwa Abdul wewe kwanza kumunire kwanza kudandaza Abdul urumva manake ikintu cya mbere umenye yuko ujya ukazo posting ifoto uzo urisure yuko uzo wihanganira ibyo koresha umwanya koresha umwanya twagira siyo gira nikoresha umwanya hari ibintu gira yokora koresha umwanya tokora sibyo hari ibintu je simbizi wa semavumba nkora mugabo Idrissa twashobora gukora cyane abivuga bro kanje ndi muri game ndagutaha wowe uri muri game sasa rero ufatira kuri umupira wabo nene Ncuti Yabose urabyo mu bisanzwe rero iyo uri muri iyo game muri iyo monde dutahuze rero nabayirimwe yuko twe duhari ku bwabo ukiposti kitu zineza yuko ico kintu genda kiramo kiza gihwanye na content zabanje bikundira na ABCD ndayitora kujya nyene sindaba ngo wazanye ivyunguka kwera si byose bunguka ivyunguka ni mu gihe je nkora ivyunguka mu gihe wewe ubona yuko ivyo ukeneye hari inyungu zawe woshikako uciye iwanje mu gihe najewe iwanje atanyungu nokura mu ivyo bintu byiwawe no bishirako muga ari zindi content twebwe zitubakira imbuga sivyo nk'ubu niyandikiye ati bwa buhasa bwanje mona na monya namahasa abangahepfo mona mu Rumonge nayo post nandi ati mu Rumonge na makuru nari mpawe n'icumba ati ndagoye nimero kaga kobwa mu bana hafi mona baragakonye ndandika easy urabyumva gusa ikintu kimwe hari ibintu twandika tukikingira je nk'ubwo buhasa ntibuzi ko ndabuswiva kandi mbigira umenya ni amakuru ndayakura kandi amakuru abariyo haba ya mona haba ya monya na mahasa wasanze aje Dubai kuri nimbo aho kamoni yakiwasho kamoni na akabanga efe kwa komiseri tuje Dubai kuri amabangasha ni ibintu ndabivugiye nga usanga baca bandondera muri Enapo muri Enapo ni borondera jewe boza kumba uwo muntu n'umurundi kazi kwera kuri ivyo yari teka kugira simbizi mu kiganiro cyane Uradukonye PR MOS sasa tuga MOS MOS na n'umuke Master of System Man of strategy yego ko je no kwita guys yari teka ryo kubana na simbizi mu kiganiro cyane isaha 8 ibijya biganiro rugira kwa
sindamuye promotion na public na nani ya kandi waramaze kwigomeza none sinkazi cyenda kazi ndiyitse sasa shamwe nacu Mungu wabakari. Guys, ryari iteka ryo kubana natwe mu kiganiro cacu hamwe na Simbizi wa Semavumba kuri mic ya kabiri. Mic ya mbere bakuna Ncuti Yabose umutananigwa tout terrain kizimya moto vibe master vibe killer. Ruseruka rukanzi. Namazi yose magician yatwaye. Nese none ari tandukanye magician naje. Meya umuji magicien. Akira kwa magicien ngo kararyoshe zamuhaye. Ahubwo azokuba azogushimire magicien jewe nga team umutananigwa tugira tunaniwe kire okay magicien nari muhaye mbesire cameraman ndari ya cameraman wari muhaye mbesire cameraman Primuzike nuka interview twakoranye ariko aramaze bya tetero tambwira ko je muri Primuzike nibereye mbesire cameraman kweli burya yagiye aritwaye ndamuha magicien arindi nigeze kumuha umurogozi muga ntiyarikoresheje cyane magicien kweli ni rakazi magicien rakazi sana si ni team magicien wakoze cyane Simbizi mani gweza man of strategy MOS nakoze cyane mugiye subscribe cyane yacu ya kivyo bari ISANAMU MEDIA bayigiye subscribe none bafaiza subscribe ku ISANAMU MEDIA ciao Tenzo biba kamera jewe na burofu